Yakobo igice cya 3 aravuga ngo gufata ururimi. Bene data muri mwebwe ntihakabe benshi barondera kuba abigisha, murazi ko tuzociga urubanza ruruta iz'abandi. Kuko twese dutsitara muri byinshi, umuntu wese adatsitara mu byo avuga aba ari umuntu atunganye rwose, ashobora no kuganza umubiri wiwe wose. 3, iyo tujiginyitse amafarasi mu kanwa kayo kugira ngo adukundire, duhindukiza n'imibiri yayo yose. Kandi raba n'amato naho yoba manini ate agakubebwa n'umuyaga uhuhuta cyane, ingafe n'ahari ntono cyane nizo ziyerekeza aho abayatumbereza bagomba. 5, n'ururimi niko ruri, n'urugingo rutoya rukirarira ibikomeye. Raba ishamba naho ryoba rinini rite ridomekwa n'akariro gake. Ururimi n'umuriro, ni ikibi kingana n'isi. Ururimi rwashizwe mu ngingo zacu ruhumanya umubiri wose, rudomeka ukubaho kwacu kose, nago rwadometswe na Gehinomu. Kuko amoko yose y'ibikoko n'ibiguruka n'ivyikwega n'ivyo mu kiyaga bigundwa n'abantu kandi barabigunze, ariko ururimi nta muntu yoshobora kurugunda. Nububi bucambagirana bwuzuye ubumara bwica. Ubwo nibwo dushimisha umwami data wa twese, kandi nibwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havamo umuhezagiro n'umuvumo. Bene data, ibyo ntibikwiye kumera bityo. Mbega iriba ryodudubiza amazi aryoshe n'ay'umururazi mu mbizi imwe? Bene data, mbega umusukoni woshobora kwama elayo, cyangwa umuzabibu wo kwama insukoni? Niko amazi y'umunyu adashobora kuvamwo aryoshe, niko amazi y'umunyu adashobora kuvamwo aryoshe. Imana ishimwe cyane. Aya majambo murayumvise, arakomeye. Je nariko ndababwira ku kintu kijanye n'indyarya. Indyarya twaraye tuzimenye. Nagwera umwanya nari kubabwira ibimenyetso bizokwereka indyarya, ibintu bizokugaragariza indyarya, uvuga ati uyu we nakumenye. Ariko kubera umwanya reka tutambuke, akanya nikaboneka tuzobivugako. Haleluya. Bibiliya ivuze ngo akariro naho koba gato kadomeka ishamba, ikibira, fore, amazone yose kaka kubera akariro gatoya cyane. Ibiriya bintu byabaye Los Angeles n'akariro gatoya ko katuriye umuji wose, igisagara kiraka. Haleluya. Ngo n'ururimi niko rumeze. Mba bishoboka ongereza volume si nguvu nke kubera amazigiye kinini ndiko ndavuga. Izi laturu zivuge cyane kugira ngo binyorohere, mvuge ijwi ritoya. Haleluya. Ngo nububi gucambagirana guzuye ubumara. Ngo ingingo zose turashobora kuzigunda, ariko ururimi ntidushobora. Haleluya. Ururimi ngo nakagingo gatoya kashizwe hagati mu ngingo zacu, ngo ariko gashobora guturira umubiri wose, nkuko akariro gashobora gudomeka ishamba ryose, ngo niko n'ururimi rushobora guturira ubugingo rukakumanura muri Gehinomu, bigatuma uja muri Gehinomu kubera ururimi. Ngo ururimi twaruhawe kugira ngo ruhezagira abantu, ntabwo twaruhawe kugira ngo ruvume ubundi. Bigenda gute ururimi Imana yaguhaye kugira ngo urukoreshe mu kuyiramya, mu kuyihimbaza, urukoreshe mu kuvuma abantu?
umuntu akicara kugira ngo akuvume, akwicira ubuzima akoresheje ururimi. Ijambo isohorwa n'ururimi. Haleluya. Ibyo abantu bakwatura ko bakoresha ururimi, umuntu akicara kukuvuga akakuvuga kakuremera ikinyoma. Bundi arige nigeze kubabwira hano, bundi arige abantu bashobora gutegura ikinyoma gifise ivyabona, kwiregura bikakunanira. Ukiregura bikanga keza nibi bintu. Ujyari abahanga kuremenanya akakuremenaniriza. Haleluya. Ururimi ngo nububi bucambagirana guzuye ubumara. Haleluya. Umuntu umwe yigeze gukora ikintu, avuga umukozi w'Imana nabi, hanyuma aramuvuga ibintu bimucafuza, nyine bimucafuza. Hanyuma Imana imutegeka kugenda kwihanira, amubwira ati ngwino hano, genda mu isoko ugura isake yera, niba yigura ukiyigura ukiri ku isoko, uyifate ugenda urayikura kijyoya rimwe rimwe, genda urayikura kijyoya rimwe rimwe, uve ku isoko ugenda urakora ko rimwe rimwe kurinda ushike muhira. Uze gushika muhira wayimaze. Aragenda arayigura, ntiyaradushimashaka kumubwira, agenda akora ijyoya rimwe rimwe. Yageze muhira, inkoko isigaye atajyoya na rimwe ririko. Imana iramubwira ati rero fata uheraho nyene ugeze, usubire inyuma, usubire mu isoko, ugenda uratora ijyoya rimwe rimwe, nkeneye kunzanira amoya yiriya nkoko yose uyanzanire yose. Abwiye ati Imana, inkoko natanguye kuyipfura burava mu gitondo, none yageze aya masaha umuyaga wayaguruye. Imana aramubwira ati nuko nyine ajya amajambo wavuze uriya muntu ntushobora kuyagarura. Uwo wayabwira ndashobora kukubwira ati naka ndamubonye ahagaze hajya kwibarabara, uwo nawe ubwiye iryo jambo kubonye naka ahagaze mu ibarabara, nawe agaca ijambo ari deforma, bitandukanye nuko gacavuga ngo urazi ko naka ndamubonye ahagararanye n'abantu kwibarabara. Wavuze ko umubonye ahagaze, mugabo uko umuntu yicara kukuvuga nabi burya bareka arakwicira ubuzima bwawe bwose. Hajya umuntu naho atokuroga mu buryo bw'uburozi, mugabo akakuvuga nabi, ubuzima bwawe buhejeje. Haleluya. Kujya nyene wagiye uramuvuga ni kamajambo ubu amwageze muri Kongo, ayandageze mu Rwanda, ayandageze mu Kirundo, ayandageze Amerika. Wo mu iki gihe cya WhatsApp umuntu arakorokera kuri telefone agakubita audio kabira comotse isi yose, umuntu akakucafuza akakonona akakuzirikisha ururimi, abantu bose bakakwanga kandi baguhoye ubusa, baguhoye umuntu yakuvuze nabi. Haleluya. Igihe babagabo bamwe baza kuraba Yobu, Imana yarababwiye ngo umuntu wese afate ikimazi acire umusabyi wanje Yobu yavuze nabi. Imana yabaciye amande ati genda muje gushira ikimazi umusabyi wanje mwavuze nabi. Turagomba mwaye masengesho Imana ica amande ababavuze nabi, ibaca amande, genda mushire ikimazi umusabyi wanje Yobu mwavuze nabi.
umwe ati ndamushirikite we fata indogobe 10 uwundi fata. Niyo mpamvu Yobu yisanze mu kanyisase ari umutunzi akomeye. Amen. Abari baramuvuze nabi bose Imana yabategetse kuja kumushira ibimazi. Genda mu mwoze gihe kirageze ngo Imana ikoze ikoresheje abo nyene bakuvuze ibitari byo bakuvuze uko utari. Barakorana bakuvuga ibyo utakoze, barakorana bakwementaniriza, barakorana bandika inzandiko zifatika zifise ibyabona ati twabibonye bimeze ukuntu kandi atari byo. Haleluya. Abantu barazi gucafu. Haleluya. Rana kenshi ndiko ndigisha, munda kwigisha nifashe mu mufuko. Igihe nyene sanga nashize ukuboko mu mufuko. Mugabe ibi byoshobora kuba intandaro y'abadayimoni. Tihajya pastor ni mubona aho jya kumashira ukuboko mu mufuko. Tihajya barakana ariko aradufyonde. Tinara wakweka kumuza ukuboko mu mufuko. Je niko bimeze. Kenshi sanga nashize uzi ko byigeze ko nere kibazo kiye kimwe. Kera nyiri muri Pentecote. Nari ndongoye korari y'abanyeshuri. Umukobwa twadufatiganije kurongora abanyeshuri ambwira ngo uransitaza ngo ne ukubise ngo ukumize ukuboko mu mufuko. Arabyumva. Abantu bakicara kukuvuga. Ariko reka ndakubwire igihe cyose abantu bazicara bakafata sije yo kuvuga wewe uzomenye kuri hejuru yabo. Bakicara bariko barakuvuga uzomenye kubaruta. Kandi ntacyo bitwaye reka bakuvuge bakumenyekanisha. Reka bakuvuga bicara bakuvuge ariko bakumenyekanishe kariki ikumenye we umustar. Nane bazokumenye Imana yakubwiye ko izokugira umuntu akomeye uzomenyekana. Reka bakurege ibibi bagutangaza igisagara cyose igihugu cyose kikumenye. Ko bimeze. Haleluya. Bako barakumenyekanisha. Umuntu nashobora kwicara kuri wewe bakagira kanama atari kubera ko babonye yuko uri hejuru yabo. Urabaruta uri hejuru yabo. Ariko bazoza kwihana bapfukama ati no kuri twavuze nabi umukozi w'Imana, twavuze nabi umuntu asenga, twavuze na haleluya. Bakakuremenaniriza ngo ujya mubona ngo afise inda, ngo ujya mubona ngo yarakoroye inda, ujya mu bakakubeshera ibintu kibasa none. Ujya ni ndaya, ujya ni maraya. None niba bavuga kuri maraya mwahuriyeyo. Ibyo bakuvuga none bakubonye kunwa inzoga gute mutahuriye mu kabari. Uzi ko hari umuntu yigeze gufonda ikinyoma, arafonda ikinyoma avuga ngo madame wanje ngo yasanze ngo ari karanywa ngo umuvinyu ku kazi. Mana kuva twana bana nta n'umunsi numwe ndigera ngura n'umuvinyu ngo nzanye mu nzu. Ikinyoma kandi abakobwa abo bakobwa bari abakobwa dusinga najya kunuzanya baje ku kazi aho dukorera hajya kwijabe basanga barayumvise makuru aragenda ngo baje ku kazi abo bakobwa basanga ajya amacupa abantu bakura mu muvinyu bakaje bashiramo amazi. Sinzi nawe yari yavuye mugabo nta n'umunsi n'umwe mu rugo rwanje arigera hagera na champagne itagera alcohol nta n'umunsi n'umwe. Ariko abantu baragenda baravuga abantu nibakuvuga ibinyumuze wicecekere. Wumvise ko nayo yiti yarera yumvise nabandi bari wowe ukagenda abantu bagusomamwe ibibi kandi byiza ukoze abantu ntabwo babivuga. Ugafata nk'umuntu ukamutunga ukamubeshaho neza ukamukorera ibyiza ariko wamukorera akantu kabi kamwe none ureka nawe ntabwo uri Imana. Byoshoboka ko nawe byukugura ako kantu kabi umukoreye agace ngujya ngo ni gisebe muri gikasha bivuze neza akakuvuga akibagira ibyiza byose wamukoreye, akibagira ineza wamuhaye, akibagira ingene wamugaburiye, abantu bameze nabi.
ariko mvuze abantu nawe urabe mbega nta bantu wicariye kuvuga nabi. Wewe kureba bakuvuze nabi, wewe nta bantu wicariye kuvuga nabi. Iyo tuvuga ijambo turirabishe ku bandi, ariko inoke natwe hari izindi zituraba. Wewe nta bantu bishika ukicarira kuvuga nabi. Amen, haleluya. Ikibi ururimi rurashobora gusambura urugo neza, bakagusambura urugo rwawe, bakakurenganya, bakakudendereza, bakakubeshera, urugo rwawe rugasambuka bivuye mu byo bitari byo. Ngumugabo wawe urazi ngo ndamubonye ngo ari none kumubona none aba ngo ndamubonye ngo ari kumwe n'abantu wahagaranye n'abakobwa banga none shaka kuba ari mu idini, none azokorana diri n'abagabo gusa, shaka korana diri n'abakobwa, shaka gukorana iby'iterambere n'abakobwa none. Haleluya. Ururimi bakagusambura, bagasambura urugo rwawe, bagasambura urugo neza rwari rumeze neza, rwari rukomeye, rugasambuka kubera ururimi rw'abantu. Umuntu wese yamvuze nabi aza kwihana azanye ikintu. Imana imutegeka azazanye akantu, nkuko yategetse bari abantu kwayo bakaza bazanye ibimaze, nawe azoze yikoreta umukozi w'Imana. Mbabari nakuvuze nabi, nawe Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Abakuvuze nabi bashindure bavuga ati nukuri twari twarabeshe, twari twaravuze ibitari byo, ujya n'umuntu w'Imana twaramubeshe. Ururimi rwarakubujije gushika mu masezerano. Haleluya. Neza rakuza gushika mu masezerano. Urabona Imana ni nyabwenge, yaduhaye amatwi abiri, iduha amazuru abiri, iduha amaboko abiri, ariko ururimi yaduhaye rumwe. Iyi duha zibiri, raba inzoka ifise zibiri byo yakoze. Haleluya. Retekereza iyo ziba zibiri. Mantugire neza. Ururimi abakuvuze nabi, Imana bagushirira habone, bagushire ku mugaragaro, basubire bakuvuge neza, basubire bakwature k'ibyiza. Ururimi niko dukoresha mu guhezagira, kandi niko dukoresha mu kuvuma. Ururimi rwawe urukoreshe neza no ku bana bawe. Ururimi rurashobora gutuma umwana wawe aba muzima cyangwa akaba mubi bivanye n'ibyo wagiye umwaturako. Ngwiki nacyo kizova, ngwiki wapi. Ubwo rurimi rwawe rukoreshe mu kumuhezagira, kubera ko ufata umwanya wo kwicara uvuga ibibi kandi byiza bihari. Kubera ko wicara kuvuga ibibi kandi byiza utabibuze. Haleluya. Bigenda gutenga umuntu aronka umwanya, ariko abantu baronka imyanya kwe. Wabuze umwanya wo gusoma Bibiliya, wabuze umwanya wo gusenga, wabuze umwanya wo gukora, ariko waronse umwanya wo kwicara uvuga umuntu. Bakakuvuga we, iki gisagara cyose kikakwanka, abantu bose bakakwanka. Haleluya. Ariho umuntu mwenzi twarasengana, byaranse ko yubaka n'umukobwa, byaranse ko aronka urugo kubera karine kiwe. Giye cyose avuga nk'inyoni, nta kintu ariko matagira ko komanteri. Byaranse kubera ururimi rwiwe. Uje kumurondera wese avuga ati we ujya aho utamuweza, ujye uzomushobora, byaranze kubera iki? Ururimi ntashobora. Iyo yenza akaronka umufiyanse, abantu barabyica bakavuga ati ujya ntashoboka, ni imvuzi. Bivuga ngo uvuga make buba ari ubwenge. Haleluya. Nubona umuntu yicecekera ntuzongusuzugure, ivugire make. Kuvuga menshi siko, ivugire make wicecekera.
mu bintu ari ibintu bishika indwi bituma umuntu atuzura mpwemu yera, ururimi rurimwo muri ibyo bintu bituma umuntu adashobora kuzura mpwemu yera. Iyo uri umuntu avuga utujambo, nibwo gwa mbere nibwo gwa mbere jamari sabuze ati ngira nibwo gwa mbere biranashoboka rukaza kuri namba ya mbere. Kubera iki? Ururimi ni ikintu gikomeye cyane. Amen. Umuntu wese azi ko yakuvuze nabi aze kwihana. Umuntu wese azi ko yakubesheye aze kwihana. Umuntu bigatuma ibyiwe bitagenda neza kubera abantu, umugisha wiwe ukanka ugapfa kubera abantu, iterambere ryiwe rigapfa kubera utujambo abantu bagenda bakuvuga tutari two. Haleluya. Ujya nashoboka nimubona ameze ibyo byose byononekaye kubera bakakuvuga nabi, bakakuvuga ibintu. Amen. Ako nimwe bwa umuntu yoba yarigeze kuvuga, ukumva abantu bako barakuvuga nabi bakakubeshera iki. Ari umuntu yigeze kubesha, niba ari ikintu kibabaje ni ukubeshega umuntu akakubeshera akakwandikira ikintu kitari cyo, akakubeshera akakuremera ikinyoma. Izo mbaraga bakoresheje bakuremera ikinyoma ni nazo bagiye gukoresha bakoza. Nta muntu ashobora kukugirira icyizere kubera abantu. Ujya n'umusuma, ujya n'injyajya, kandi atari byo. Haleluya. Hari n'abantu usanga bafise akarimi ko kubujyajya, ugasanga bafise akarimi gasosa akakuzirika ku cyatsi akoresheje ururimi. N'abantu mwebwe aba escroc neza akakumvisha akoresheje ururimi. Umuntu umwe yambwiye za bandi zo muri ville zibisha ururimi, yaravuye kurangura n'umugabo umwe twasenga muri Panegoti, aza ibujumbura cyo kurangura ibyuma, yakora ibyo gusudira. Araza baramubwira, baramuhenda, bacamubwira ati rero ahantu turoye kirazira ko winjira n'ikintu na kimwe, sakoshi uyisigaho, telefone uyisigaho. Acha barinjira, yasohotse batwaye, bakoresheje akarimi gusa. Akarima wanze ari abantu gatungishije ururimi. 2015 hari abantu bahunze igihugu kubera ururimi, ngo igihugu kirahiye, igihugu kirahiye, barahunga. Ubu bari mu mpunzi. Umuntu ayo ruguru yahunze iki? Nta kibazo cyariyo, mugabo kubera ururimi yo banaza guheza ibucumbura baca bazamuka. Tekera umuntu gabona karatekera biri igihuha. Man tugirire neza. Ururimi nikizirika, abantu baratuzirikishije ururimi rwabo. Amen. Ugenda nk'umuntu ari gusa, abantu baragukura uduhuzo twose. Wowe urengana wibaza ngo uri muzima, ariko aho hanze abantu bose bakuzi nabi kubera umuntu. Natihana azohura n'inkoni y'Imana. Natihana azohura n'inkoni y'Imana. Akubwiza ukuri. Kandi reka mvuge iki kintu, umuntu wese azi yuko yavuzwe nabi, Imana igiye kumusobanura, igiye kwerekana kuri umunyakuri ibyo bakuvuze atari byo, ibyo bakuvuze sibyo, ibyo bakuvuze barakubesheye. Imana yo mu ijuru igiye kugusobanura, kwerekana. Haleluya. Hari
umukobwa yambwiye ati ajya bwa ati pastor Jensengera byaranse ko ndo nk'umufiance kubera bavuga ngo iwacu turaroga nukuri nituroga ariko umuryango wose batubona nk'abarozi abantu bagiye badubeka ikintu bajya abantu n'abarozi bamenye gute kuri umurozi mwahuriye kuzimu mwagiye gucisha uburozi mwahuriye ku mupfumu mwagiye gucisha uburozi abantu bakakubeshera bakakwita umurozi kandi ataho wigeze uroga ese nababwiye hano umuntu yigeze kumbeshera aragenda arabwira abantu ngo jya ababesha ngo umukozi w'Imana ngo nindaya ngo nakene wawe kamayiceke ngo birirwe barinjiza inkumi mu rugo bari babonye nari ngwaye haza abantu baje kunsuhuza nari ngwaye malaria ndemye hazana hano twibana mubwiza bacha baradomeka kandi atari byo ariko niwumva abantu bakuvuga nabi ntuze wisobanure uze wicecekere igihe kizosobanura ukuri igihe kizosobanura ukuri igihe kizokwerekana ukuri kwawe kuko naho wovuga ngo wisobanure ntabwo bovyumva ntabwo bobitahura kubera ko barafise ibyabona by'ibinyoma bifadika ikisigiye cyuko wisobanura reka bavuge batangaze bakuzungurusha bakumenyekanishe ariko igihe kigiye kuza Imana izogusobanura kandi sikera ico kiziriko kigiye kukuva ko mu izina rya Yesu uyo mugozi ugiye kukuva ko mu izina rya Yesu wenyemeye ukazamura haleluya Mani bagirire neza tugomba dusenge mu kanya tucana tuvutagure amen tuvutagure tucagagure byo batuvuze ko tuvyiyambure tuvyanke byo bice bakavuga ngo nibishoboka ibinazobishobora ibinazobigerako bavuze nk'abantu ariko tuvyanke babone wateye imbere babone washitse kure babone uri mu masezerano babone uri mu mugisha babone wabyaye babone wagize urugendo babone wubatse inzu babone ibyo bavuga bibikinyurane n'ibyo bariko barabona babona ubuzima bwa bugenda burahinduka kw'ibyo batubwiye atari byo tubona kw'ibyo bamwatuye ko atari byo tubona Imana yahinduye amateka Imana yahinduye ubuzima Imana yahinduye imibereho ibyo abantu bari bariyumviye sibyo babonye wamukomeye Yesu amashimeshe cyane Imana yo mu ijuru igusobanure narimvuze ngo Imana yo mu ijuru igusobanure narimvuze ngo Imana yo mu ijuru igukure hagati muri ibyo muri ubwo bubi bucambagirana muri ubwo burozi bw'amajambo muri ubwo burozi barakwicishije amajambo barakurogesha amajambo ngo turamuziritse bene so musengana ngo turamuziritse bene so mwakoranye umurimo w'Imana ngo turamuziritse ngo genda ngo naho ugiye uzopfuzira ngo nakintu uzopfuronse nkuko tuvuyemo wapi Sibomana ari umuntu numvise yitwa Sibomana abantu Sibomana baribesha ngo turakuboshe ngo turakuziritse ngo bakubohesha iki ico kiziriko bakoresheje bakuboha ngo bakora kuzingazinga bakoresheje amajambo batongera amajambo ico kiziriko gicike bizina rya Yesu muhaguruke dusenge ijambo rye rira jambo ntabwo nungwi iyi
ivuze irabikora, rurema niryozi ijambo jambo ry'Imana ntabwo ari umuntu guhera uyu munsi, unyumve neza, guhera uyu munsi ugiye gutangura kuvugwa neza. Guhera uyu munsi ugiye gutangura kuvugwa neza. Guhera uyu munsi ugiye kugira ubumote bwiza, abantu batangire bakuvuga ibyiza bahindure. Haleluya. Ngo abantu barahindura, baravuga ati nukuri n'umwana w'Imana. Barahindura bati n'umwana w'Imana. Ndashaka ngo abantu bakindure ibyo bari baravuze, bavuge bishasha, bavuge ibinyuranye, bavuge asemele. Haleluya. Kandi zanjye nababwira ejo nizo zigenda zibavuga nabi. Mukaba mwicaranye kuvuga neza muri kumwe, ariko wasohoka hanze igace kuvuga nabi. Imana yatubwiye ko igiye kuzitwereka, izitwereke tuzimenye. Mana mu izina rya Yesu Kristo, uyu muntu ndamusengeye kugira ngo umuhoze amajambo bamuvuze mabi. Nawe wiyambure ayo majambo, wiyambure ibyo bintu, wiyambure ibyo bakuvuze ko, wiyambure ibibi bakuvuze ko, wiyambure mu izina rya Yesu Kristo. Vuga ngo ndi umwana w'Imana, ndi umunyamasezerano. Ibyo bamvuze ko sibyo, byo bamvuze ko nibinyoma, byo bamvuze ko sibyo. Niba bakuvuze iby'ukuri, uzi ko wakoze, nawe usaba imbabazi. Nimba nawe uzi ko waravuze nabi, nawe usaba imbabazi. Nimba byarashitse ukicara uri kuravuga umuntu nabi, uri kuvuga mwene so nabi, uri kuvuga umukozi w'Imana nabi, uri ko nawe uvuga abo mugendana nabi, wisabira imbabazi nawe. Mana ndakuye hayo majambo, Mana ndahanaguye ayo majambo, Mana ndahanaguye ayo majambo, Mana ndahanaguye ayo majambo, Mana ndahanaguye ibyo bintu mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana yacu, urakoze kibirenge kizima, urakoze nyagora ku ngoma, urakoze ukuye hayo majambo mabi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amashi kuri Yesu ngo byagiye. Nta mwanya wo guteba kuko dufise ibindi bihe nimugoroba, murabizi ibyo kubohoka. Amen. Ariko ejo ni kwa gatanu, ejo mu gitondo ndabafitiye akantu k'umwihariko kanyu mwebwe muzinduka mu gitondo. Arakajambo k'umwihariko ejo nzobaha agasozera amasengesho mu gitondo y'iyindwi. Amen. Arakantu k'umwihariko, kuko ni wozinduka mu gitondo ngo uze no ku mugoroba ngo ujane bingana n'ibyo uza ku mugoroba gusa. Arakantu k'umwihariko Imana yateguye kuri twebwe tuza mu gitondo, tutakasikia kesho asubuhi. Amen. Haleluya. Arakantu k'umwihariko Imana yaduteguriye. Imana ibahezagire cyane. Nibyo reka dukorera Imana. Fata ishikanwa ryawe, fata ikigira 10 nimba ukeneye gutangira Imana ikigira 10, bagwe ibahasha. Dukorera Imana, muze mumenye umwanya kugeze kuba nta mwanya cyo dufise wo guteba. Envelope mwazigumana, ari ukeneye envelope, ari uri makene ibahasha. Reka tunyarutse dusenge, fata ishikanwa dusenge. Imana Data mu izina rya Yesu, ndasengeye ishikanwa, ndasengeye ibigira 10, ndasengeye amashimwe cyose tugiye gutanga mwaka kanya, ugihezagire mu izina rya Yesu. Amen. Karibu dukorera Imana.
hariho mwene data umwe yambwiye ngo ndabaramutse, yafashe urugendo rwo kuja Dubai kuwa Mungu mu gitondo, yitwa Nestori muramuzi? Vicky yafashe urugendo, yazimbutse anyandikira arambwira ngo yarashitse amahoro kandi yahise akora akazi bimeze neza. Haleluya. Yahise akora akazi ariko arakora kandi bimeze neza, ngo arashima Imana. Mukomeze kumusengera kugira ngo akomeze kugira ikiganza cyiza iyari. Imana ishimwe cyane. Rero mwakirinda mukanyo yo mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo mwakirinda mukanyo yo mu izina rya Yesu. Imana ibahezagire. Ni mugoroba rero, ku mugoroba uyu munsi mama we ndabinginze mutumira abantu